naranagenda avuga ati nyakubahwe jewe naho muri ko muravuga ko mugira mushigikire ugwaruka hari ibintu ntabona neza jewe maze kugirwa nabi incuro zibiri nizaniye udusazi umukongomana atumpaye ngo nje kutworora sinaturenganye hajya mu gatumba utwo twaciye tuhapfira ndazanye amasobe y'inkwavu n'ibintu mvanga kugira ngo nze nikora utuntu nutaye ikobero nyakubaho barabisheshe genda mutubarize nyimba iryo terambere tuzorikora turiko turakora ibintu byo ngaha mu Burundi gusa canka abafise ubumenyi jabona hari umuntu umwe vraiment n'ubuduheno muhagashimwe nkasanga mfise igihumbi mu mufuko arico nari kurari no ca ndakimuha umushikiranganje w'umutekano urabona cortege natanguye kubona irarira umukuru w'igihugu kuva muri 2005 wo twatowe narabona inkoho zitandukanye iyo no munsi yoyo irimo ni inkoho mpuza makungu ivuga ati iyi ni shasha vrai bisigura ko umushikiranganje umutekano yari innové ari documenta caronovera ibikoresho none ubundi bushikiranganje nk'uburi n'ubworozi ko butavuga ati natwe yebwe tugira turomeze vere insuka nshasha ihushanye niyo muri 2005 nta mamashini hajya bahora bazana sinumva mbe ni makamba none zirihe turazibona yes uyu mushikiranganje wo gutumana kamakuru niki niki nta gishasha udukorera tumvirize natwe YouTube izoduhemba nk'abandi tureke kuja turavumba ngo nyungurura ka YouTube ngo hiyo uri ngo ngo twirigwe turaye ngo abantu bo muri Kenya ngo abanyarwanda abandi bateye imbere kubera bakoze igikorwa cyabo urukwavu inkwavu zitanu bavuga ngo turi mu mugambi wo kora inkwavu zitanu sinuvuga ngo bavuga ngo nubu biraca umugambi urabandanya inkwavu zitanu zosova urugo gose abarundi twadusabana indwi na papa na mama nabutunze abantu nka 13 inkwavu zitanu abarundi nagira ndababwire ikintu kimwe tubanze twikuremwo kakagaye ko gusuzugura akantu gato yego hubwo kiri akantu gato yakarinze kavugwa cyane cyane kakavugwa n'umuntu akomeye adasara ataborewe bikarengera kakavugwa n'umukuru w'igihugu imbere yuko muza kuvuga ngo ibi bintu sivyo mukritika banza mwinjire mwako kantu murabe kamaziki komaririki abantu jewe mu rukwavu hano mpagaze breze we uranze urukwavu ndaruzimwe ibintu 8 bisigura yuko inganda 8 mu rukwavu wozubaka entreprise 8 sama kavya nkuru ngo nokubera ngo umva ngo we ngo baguhaye ngo tuntu kuri media yeregura bidusigurira ngo amavyu sivyo twaje ngaha kuvuga urukwavu ndaruzimwe ibintu 8 iyi saha mpagaze hano nicaye hano ufise ikibazo ca mibe canke izindi ngora zo munda ufise ikibazo citwa sekara y'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif ufise ikibazo cy'uburuhe bw'igitigu ufise ikibazo c'itokogwa y'inzira y'amaraso canke y'umubiri ufise ikibazo cyo gukomogwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufashamo eherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti Allergy Blotte please irabigufashamo igakemura bigebazo byose twakubariye woba wipfuza icyo tugufasha dukorera muri rohero ya mbere kuri Avenue Pierre ngenda ndumwe inimero 22 mbega uburi kure cyane udashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abande yamera neza kuko gukira indwara niko kuramba. Hello my people out there aho muri hose muri ko muradukurikirana ni uwundi munsi na yandi mahigwe ni Akamo TV nyita Bless the best. Narababwiye ukibona ikiganiro ukibona ko amaso yawe ashobora kuguruka akabona ibituba two turakora canke ikiganiro ca muri telefone nuko ukiri muzima nuko ufise ayandi mahigwe. Nimburi mu bihe bibi turagukomeza nimburi mu bihe navyiza naho kora cyane kugira ngo twinjize ibizodutunga n'ibizotungira imiryango turi mu bihe abana bari kwasubira ku ishuri ho dukoreye iganiro ushobora kwibona inyuma y'imyaka 10 ariko reka kuko kigisotse muri ibi bihe nyene tumotive kwanza abavyeyi bariko bakora uko bashoboye kose kugira ngo barungike abana babo ku mashuri tubabwira ngo Imana ibibafashemwo Imana igirente
ibahezagire yongereze amarondero yanyu. Ati rero kuri no munsi Akamo TV ibafitiye iki, twabarondereye umutumira adasanzwe rotipe muri ko murabona je nama ndabivuga ari abantu dutumira ngaho kana ko ari umutipe nabo bavuga ngo amadolari yarabuze ngo ibitoro byarabuze, kavuga tu ntavyabuze kameme. Reka tumwakire rero bro, turabakiriye ni televiziyo Akamo TV, dusana abantu bashasha gukora subscribe canke kupartage ibintu. Karibu cyane. Murakoze gose. Yego, turabashimiye kuba mwatwitavye ubutumire bwacu. Ndabashimiye kuba mwantumiye no munsi nkaza mu Akamo TV. Yego. Nishimiye n'ukuntu Akamo TV yanyakiriye. Merci beaucoup, turagushimiye. Kubatakuzi cyangwa kubatamuzo turi kumwe, twe tumuzi ku mazina ya Jamal, ariko ashobora kuba afisa yandi mazina menshi. Jamal niyo muremyi byensir, ashobora kuba afisa yandi mazina menshi abafana baca nk'abakunzi cyane abakuzi bagiye bakumenya ko bro hari gutandukana akantu abakunzi n'abakuzi. Abakunzi tarabakunzi bawe aro n'abakunzi bawe siko. Yego rero ayandi mazina usibye iryo rya Jamal niyo muremyi bashobora kuba bakuzi ko nayahe. Murakoze cyane. Mu bisanzwe abanzi kenshi banze ku izina rya Jamal niyo muremyi, ariko hariho abatanguye kumenya ubwa mbere benshi araho abanyita umukecezi, umugwaneza, abanyita amazina menshi nkayo niyo amenyekana cyane. Abanyita Gakwavu, abanyita umuganga mu bitungwa, umuganga mu bintu mu magara y'abantu kubera arabo twiganyeyo. Donc ndi polivara muri byinshi, c'est pourquoi duhuriye ahantu kumva bamagaye engineer nuko nigize gukora ibintu by'ubwubatsi. Tugiye ahantu kumva bamagaye veterinaire nuko mfise impano mu kuvura ibitego. Tugiye ahantu kumva mpamagaye Jamal. Abanze rero kuri Jamal nuko nitwa Jamal amazina abavyeyi banyise. Hama no muri sinema nyene nitwa Jamal nyene. Aho hantu rero uvuze ngo muri sinema niho duhava twinjira. Dushaka kumenya ngo ubuzima bwa Jamal twatumiye uno munsi, tutanguza agace ka introduction kugira ngo wipresente imbere y'abatakuzi, kuko abakuzi bo n'abakunzi babasanzwe babizi. Jamal niki? Jamal numu entrepreneur polyvalent. Numu entrepreneur atokubwira ngo ikintu nsanzwe nkora nyamukuru niki. Yego. N'umuntu akora ibintu byinshi, muri byo harimo uburimyi, ubworozi, kuvura ivyorogwa, kuvura ivyarimwe no gukina amafilme. Yego. Donc ucumva Jamal wumva ubwo buntu butanu bwose bure. Merci beaucoup. Ngaha mu Akamo TV dutumira abantu bien sûr baba bafise aho bahuriye n'ibintu ushobora kugira abantu akamaro, kugira abantu gusa ntibumve turi muri industry imiziki biki amafilme gusa, no, harimo n'ikintu gishobora kugira gutuma undi muntu ahindura ingendo cagira icakora, biba ari byiza cyane siko. Kuko ngaha turafise community ya diaspora, turafise community y'abantu bo mu gisagara muri Irare, hari abantu bataba bafite cyo bakora canke ba project akuzogira ibyo bakora mbwa badafise aho bahera. Cyo tuba ngaha mu Akamo TV duhamagana abantu rero bafite ibyo bakora kugira ngo bashobore kubisangiza abandi. Reka duhere kuri Jamal mu entrepreneur, hamace twinjira muri Jamal w'umukinyi w'amafilme. Jamal mu entrepreneur asanzwe akora ibintu bijanye n'iki ko je ndabizi, je nagutumiye ndabizi, ndaza kubibwira ko badukurikira mugabo nshaka ko vyivugira wewe nyene. Hanini usanzwe uzi winjire kuri rya zina rya Gakwavu, usanzwe uzwi mu biki? Mu bisanzwe nino minsi kuva muri 2019 narashoboye kuba nisangamwo impano zijanye no korora udukoko duto duto, kuva ku masazi gushika ku nkwavu. Ariko ndaja mu bintu bijanye n'amasazi, ndakora ibintu by'amastiko abo ndabihaye kubera ko mu Burundi ntivyari bimenyerewe, mbona bariko barikwegamwe amaguru. Ncanja mu bintu bijanye no kurima amapome no korora inkwavu. Ndibuka yuko ico gihe namagaye uzokumva ikintu kiriko kirasikira ngo ni Jeune Innovateur di Burundi. Yego. Kijya nje nakizanye, ndagitanguza abajene twari kumwe, ndabwira ati nimuze turima amapome, tworore n'inkwavu. Yego. Ku nkwavu rero hoho barambaza ibibazo byinshi cyane, kuko bimwe nta nivyo nayo gushobora kwishura iyo ntagira Imana ngo userukira igihugu cy'u Burundi no munsi nawe ngo agira icyo bivuze ko aca bigira mbese no mugambi w'igihugu. Kuko benshi kubabwira ko urukwavu ruvamwo imiti y'ibitegwa, umwavu w'ibitegwa, imiti y'ibitungwa,
mbese n'imiti y'abantu byari bigoye kandi urukwavu tuzi ko turutunga aragakoko gaciriritse no atana amafaranga menshi kaguha. Tukiri ngaho umugambi wawe watanguye imbere y'uwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu neza cyane. Icyabona canje yoba Anacope. Anacope niyo yanyakiriye turi ico gihe twakoresha amasosiyete kugira ngo wemererwe gukora ko mu societe cooperative waja kwandikisha muri Anacope. Yego. Uyo mugambi reje nabutanguye muri 2019 kuko uyaserukira Burundi no munsi ntiyari bwa mu president. Kandi n'ibintu byo korora inkwavu nibaza ko yabitanguye ariko abaye president. Okay, urafise uwo mugambi uragize umugambi w'inkwavu. Urawuzanye ko urabona mu ivyo bintu abandi bantu bavyumvise. Tu 2020 harabaye amatora mu gihugu cy'u Burundi haratowe nyene icubahiro son excellence umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Mu migambi yazanye mu migambi ubu yashize imbere uwo mugambi w'inkwavu ntiwasigaye inyuma. Wiyumvise gute umaze kubona ndazi ko igihe wazana umugambi peut-être warukeneye abantu bagutahura, peut-être warumva ukeneye ko mustanteri waho ukorera yo vyumva buramatari ba agronome mugabo uzumva bihereye ibukuru dusangiza iyo témoignage wiyumvise gute ico gihe. Mu bisanzwe turetse kubeshanya jewe ncumva rivuye mu kanwa k'umukuru w'igihugu kuko inkuru ya mbere yatanguye kungwako so umuntu yabimbariye vyavuze ku maradiyo ku mamedia menshi nanje nesanze nkurikirana amamedia nza numva umukuru w'igihugu wavyivugiye. Ewana uwo munsi nahize umuntu azi kubaza umwuko neza kabisa. Ndi mu mbazira umwuko mwiza aho vyakabiriye nikeraje ubwo gucumba burabonetse. Yego. Kuko ukuru kwavu ndaruzi nibiruvamo jewe nzi atavyo ntira umuntu nibaza yuko gukena mu gihugu iwacu bizongora zizoba ari n'indoto gukena kuri jewe. Ati ibintu bihere je nari nshaka ko mustantera vyumva donc mustantera nari mpereye ko de quartier navuga ati umukuru w'umutumba we waraca no muhiri wanje turabagenza nina bimubarira akabitahura azobwira chef de zone abwire mustantera abwire buramatari abwire umukuru w'igihugu umva izo ntambwe zose zari kurinda gufata donc kugeza izisaha kandi aho ni wari siriko baca bavyumva uko gushikiza isandazi yuko bitaba birarenga no kwa mustanteri ariko isaha president abirimwo nza mbona n'amabije bategura y'igihugu bazishizemwo ndavuga ati basha rimwe navuga kabisa birabaye jewe gukenera mu Burundi nibaza ko bitazohava bibi utararenga ngaho. Mu mwanya uraza utubwira n'ibyo bintu bishobora kuva mu rukwavu batabizi bavyumve mbega inyuma yuko umukuru w'igihugu nawazanye uwo mugambi wewe nk'umuntu yari yarawutanguye hari warashikiriwe. Mu bisanzwe ndashobora kubibabwira nk'akari ku mutima yego bavyumve ataco ntinye kuko turetse kubeshanya sinzi ko ari kibazo abarundi dusanganwe muri rusange canke yuko ari kibazo cagize jewe ndu ivyo nari niteze gushikisa novuga yuko bitabaye kuko nari nzi yuko nawe nzoba mu bambere bumvigwa cyane ariko naciye mpura n'akaga ata muntu numwe yashobora kugasporta mu Burundi kuko nawe nyene ubwiwe naho yabivuga yaguye mu ngorane jewe nari kugwamo mbere wowe nuko ari umukuru w'igihugu yari kubitakiruka ariko rimwe ndababara ahandi havuga ati Imana ishimwe kuko izi ngorane we waguyemo jewe iyo ndazigwamwo ari jewe mutowe no kwiyahura naca niyahura naho jewe nyene izo naguyemwo zari zindengeye akizana ibintu bijanye n'umugambi yo korora inkwavu umukuru w'igihugu ukumva umuntu w'umukuru w'igihugu aciriye akantu gatoya nk'urukwavu afite ati wapi kabisa nawe sibini aragwanywa cyane umenga ari kuvuga uruntu rukaze nk'indogobe cyangwa canke za bikoko bitango nibishamo ibintu bikomeye menga nivyo ari kuvuga abantu barashobora kubimugwanyamwo cyane nawe nyene ubwiwe kandi ari mukuru w'igihugu ntibigeze bamutahura gushika n'isaha umugambi uravye aho bawutanguriye uko byavuzwe n'umukuru w'igihugu ninge nabarundi dusanzwe twubaha mukuru w'igihugu umenga vyaca bikurikizwa kunzu ariko je murambona iyo ngiye nko kwa muganga ubu ku ma centre de santé mesha ku ma hôpital usanga bafise ahantu bororera dukwavu dutandukanye ku mashure bavyaratanguye hamwe the best nagira ndakubarire iyo biza gufatwa
nk'urucanco rwa corona uko urukwavu ruza ati nimugorore bagaca binyarukira kuruhiga urukwavu bagwitwararitse nk'uko bitwararitse kuja gufata incanco za corona ntiziba zigutse. None wowe utubwirira abarundi wewe uko urukwavu ruzi turaza kushika kwiyongorane yahabaye peut-être ko tavyakire neza uko urukwavu ruzi urukwavu inkwavu zitanu bavuga ngo turi mu mugambi wo kora inkwavu zitanu sinovuga ngo bavuga ngo nubu biraca umugambi urabandanya inkwavu zitanu zosova urugo gose abarundi twadusabana indwi na papa na mama nabutunze abantu nka 13 inkwavu zitanu abarundi nagira ndababwire ikintu kimwe tubanze twikuremwa kakagaye ko gusuzugura akantu gatoya yego hubwo kiri akantu gatoya karinze kavugwa cyane cyane kakavugwa n'umuntu akomeye adasara ataburewe bikarengera kakavugwa n'umukuru w'igihugu imbere yuko muza kuvuga ngo ibi bintu sivyo mukritika banza mwinjire mwako kantu murabe kamaziki komaririki abantu jewe mu rukwavu hano mpagaze breze we uranze urukwavu ndaruzimwe ibintu 8 bisigura yuko inganda 8 mu rukwavu wozubaka entreprise 8 sama kavya nkuru ngo kubera ngo mva ngo we ngo baguhaye ngo tuntu kuri media yeregura bidusigurira ngo amavyu sivyo twaje ngaha kuvuga urukwavu ndaruzimwe ibintu 8 iyi saha mpagaze hano nicaye hano n'uyundi wese anshaka aho nkorera ni hano imbere ya BCR hano kwibarabara kuri Nikora Mayugi hepfo ya Source Dinire hepfo ya Iprona baca bahabona mu nyubako za Iprona winjiye mindani wabivuga uko nyene ucinjira mindani mu nyubako za Iprona mu marembo urabona kontinere icafyeko udukwavu tubiri turiko turasomana aho nkorera ucu habona turashira korogo mu kiganiro humura murakoze ico gihe uwo ndiko ndabwira bazohava yibaza ati ivyo wavuze n'ububeshe azoca azabimbaza ivyo bintu 8 jewe maze gukora maze kudevelop ibintu 4 no kugira ngo binorohe urashobora kubwira umurundi valere y'urukwavu turukwavu ushobora kuvamwo ibi nibi bishobotse n'amaprix ukavuga ati bishobora kwinjiza uku westima kugira abantu peut-être bagifata kwa akantu gato kwera inkwavu ega ntituzorora kubira mu bitubwiye kuva na karibari twarorora inkwavu ngaho muri rari mugana n'agakwavu n'udukwavu tworora hamarukuze umuntu akarubaga karurya umuryango kaburagiye naho rero abarundi twahombeye tubwinega ntavyo tu burya urukwavu twega abarundi turafise ibintu vyinshi bihingurwamwo ibindi mugabo twe tugaca dusanga tubitunze kumvo imwe gusa voilà umuntu wese aziko yoroye urukwavu kumvo imwe uzorinda upfutungutse kandi nibitukubwira ko urukwavu ari sawa turiko turaguhenda urukwavu gorore kumvo 8 nyene menya ko urukwavu ruvamwo imiti y'ibitungwa asavoir jendo mu mizirma nitwa niyo muremyi Jamari nyene ariko haravamwo imiti y'ingurube wanashaka ndanayihingura y'ingurube kandi uri mu mizina yego ari haramu Bon, birashobora kuba ari haramu mu buryo bumwe abantu babizi uko idini rirambwira ukuntu ingurube ari haramu rirambwira n'ikindi gice ko igitungwa c'umubanyi giteyuza kumera gute neza ni harama kuri jewe mu mizirma ariko ni harari kumubanyi tuvuze haramu ni ikintu kibujijwe ku Muislamu tuvuze harari ni ikintu kitemerewe ku yundi mubanyi wanje voilà okay haravamwe iyo miti haravamwe imiti yiki y'ingurube haravamwe imiti y'inkoko haravamwo imiti y'ibitegwa haravamwo umwavu kandi umwavu mwiza ushoboye gufumbira isi ikagarukana akanovera karemano ugateramwo igitegwa kitazigera uwugikonsomye kimuzanira izindi ngorane mu nyuma ababizi abafise amandroid genda ku Google mugende mubaze ibijanye ibikoko indwi je pense mengana ibikoko indwi nyene bifise umwavu mwiza gusumba uyundi nutasanga icambere ari farasi ica kabiri ni igikoko bita mwigabasha menga ni donkey farasi niyo donkey je pense menga ni bayita inyange ugwa gatatu ruza kuza rurukwavu sure wewe ubu tugira imana sivyo nivyo kuza none nibizana muri ya mase nubundi zitatu tukagira bon urukwavu amase n'amasobe yago biratandukanye mu mase ni ibintu vyoroshe nka kujya kw'impene y'inka
ariko amasobe yoyo acaza ari do special kuko amasobe y'urukwavu niyo aturukamwe ivyo bintu byose bingahe bine donc urukwavu wagoroye kubw'inyama ariko hari akandi kantu wataye umenga na kantu koroshe gasanzwe utaruzi amasobe yago ni wagorora kubera inyama uzoga inyama nyene ariko kandi bon ijambo ry'Imana rabivuga muri Bible ngo abantu banje bishwe no kutamenya peut-être ko hari abantu benshi bicwa no kutamenya ariko ubu turiko turagenda tubishira habona turiko turinjira muri CV yawe twenda tunabisigura ndiko ndumva gahinda ufise kukuntu umugambi waruzi ko ugira waguke expose mugabo atariko biriko biragenda mugabo naho biriko birakwega amaguru ntwibagire yuko mu ndinganizo y'igihugu deja tudufise programme y'ibyo guteza imbere kwavu hariko harubakwa mu cibitokije kwa laboratoire zo bijejwe kugwiza hariho nizo bijejwe kubaga no kumultiplier inyama z'inkwavu ego none nk'ico kintu kirubakwa numva ko ari kintu ugomba kuze gusahiriza peut-être ko hari imbuto zirobanuye z'inkwavu zitarashika mu mitumba kandi zitoroshe kubona ni mwebwe muraza amabe yavyo nk'iyo labo numva ko izogira icifashije mu kuzigwiza naho bigikwega amaguru harageze ko tuvuga ngo vyaranse ngo abarundi bavyakiriye nabi mu bisanzwe ntiharagira ko twari tuvuga yuko vyanse ngo abarundi bavyakiriye nabi ariko igitigira inyamwinshi nuno munsi tuvugana hariho n'ababikora iki kintu ngira ndakivuge mwihangana n'ubu byumva bikamumenasa sinase ko bikumenasa ahubwo nase yuko ugumana ubwo bujuju bwawe yego je kubera ikintu tuzopfa n'abantu ntituzopfinja abantu babagabo bakunda vuga ngo abagabo badapfuye umugore bapfa amafaranga jewe ntituzopfa amafaranga yawe kuko amafaranga ni nayarondera nzoronka gwanje ntituzopfa umugore abagore uno munsi havuka mwiza eja gapfa baguma baba benshi abagabo rero jewe ico tuzopfa namwe tuzopfa ububwa bw'iwanyu ubwo bubwa bw'iwanyu rero mu kububakuramo ndababarira nawe ukambwira hanyuma tugaca tugereranya ivyo wabivuze ku kintu kiriho ingo tugire experience turabika arico ico nawe wari kuravugana ariko ndaguhora ngo yango n'ububwa bwawe ingo ndabe ko nakubesheye kari ububwa mugabo tubivuge ko no bavuga ngo wanse kumva ntihanse no kubona babwire babanka kumva bazobona basi nagira babarire hariho n'abariko barabikora uyu mugambi w'inkwavu atari uko bawukunze ari uko gusa bavuga ngo kari itegeko ry'umukuru w'igihugu petete nzoja kumusaba ijambo mbega nzoja kumusaba ijambo na wa mugambi wiwe ntawukoze hariho n'ababikora kugira bategese ngo bizozamwe amahera hariho abantu bariko barabikora nabo kubera ko twarumvise ko leta yabikubisemwe amahera petete rajya amafaranga nanje wosanga ndayariyeko agaca yiyorora udukwavu 5-6 ngo je ndazi ko hari umutegetsi w'indani ngo hariya ifashanyo izoza kubijanye n'inkwavu ndazifise nanje nzoyajyako donc nta karanga mutima kubworoza abifisemwo nta n'umwuka wo korora abishizemwo avyoroye kubera izo mpamvu zibiri uyo rero ntumushire muri babandi bariko baravuga ngo urumva ngo turoroye inkwavu uwo ntarimwo sepu ko ndakubwira ntiharagira ko tuvuga ko byananiranye ariko banza wumve ko nabajya wumva ko bazoroye nimba ari 50% bazoroye buraharuramwe Vincent bazoroye kubw'umutima mwiza abarundi bariko barabikiganiro babwira iki kuri uwo mugambi ubanza utubwire wewe ubwawe bikugejeje he bimaze kuguha iki hejuru y'ivyo ni abandi baherehe ko hariho nababuze aho bahera kuko je kumva ko noja gutungura ukwavu hajya byonyene ngo nivyo vyonkiza icambere ndashobe kuvuga aho vyangejeje nahari naho nahombeye jewe hari abantu mugenda muragiranira neza ariko utazi ngo bizogenda nkuko yego naranditse kuva ico gihe muri 2019 narasavye umugenzi wanje aba muri Norvege nambwe ati James umugambo y'uyu wewe kubera bizi yigeze no kuba abikoramwe muri Cameroon navuga ati aho rero aho je na finance muyinsavye no yiguha kuko uribuka ko yagize no kunkorera neza kugira nshike nga kuko twe tugiye kuraba ingene twoja kuba muri Norvege twese ako gatangazo ndakumva ndamuhitana nije natanguye kukumva ariko wowe nahitanye niwe baciye bahabima jewe uri kurantaho yego bari bakeneye abantu babiri umuhungu n'umukobwa uwo natwaye yaciye aronka baca bitorera n'undi mukobwa jemba ndabuze yego agize ati vraiment ndavye ingene wamvunduriye ahantu nkashika nundi ngira ndagukorera ikintu nawe uze wungukiremo kubera uwo mugambi w'inkwavu
jewe ryabaye irya mbere nkoze mu ntoke amafaranga angana n'imiliyoni 80. 80 millions. Sinabwiye ko usa neza ukampaririza ko usa n'utaburi dollar arayampa uko nyene acambwira ati rere nimba uzi yuko ibi bintu woza kubikorera mu Burundi mu gihugu c'amavukiro ciwacu vraiment ndagenda ukore kandi sindakubwiye ko uzokunguka canke uzohoma mugabo ingorane zose muzohura nazo muze mugwane nazo ja mu kazi. Ndatangura rero bimwe ndagenda aho nahora ngenda mu za Uganda naho nabikorera kenshi naho twari tworora inkwavu nyinshi amasobe y'inkwavu n'ivyo dukoresha ndabivanga vya 35 million ndabizana ndabizanye ino burya sinabirengeje hajya ku mupaka w'u Burundi wa Tanzania n'u Burundi bavuga ati ibi bintu uzanye nibiki ndabibabwira ati bugiye ibintu bimeze uku kubera ko wari umugamba abantu badatuye bazi ndabisigura mu mazina yavyo bugiye n'amasobe y'inkwavu twavanze nibi tuje gukora ibijanye n'imyavu canke n'imiti y'ibiterwa n'imiti y'ibitungwa nkivuga ku kantu ngo amasobe y'inkwavu uwarari ngaho wese nabonye bifashe mu maso woba umusazi ho woba ikijuju ho goreka kumenya ko aba bantu bose bazi ubwenge ku buryo ducuri kukatubwira ko urukwavu rusoba kandi rutanwa amazi niko babivuga twirirwa turanafete n'ivyo twagira tukibare turanabihevye tora uwo mucafu mugende mumene hariya batazi ko bansense ibintu bivara entre 35 et 40 millions nta nico bigeze bangira kibi ngo bamfunge babwiye ati mene uwo mucafu umuntu bigaragara gatanakomeye umugabo ubwanwa bungana nkuko usa neza nkuko ashobora kuducurika mutwe nkuko ivyo byarabaye ivyo ni ibintu vyabaye abari kobero baravyibuka ndibuka yuko bahejeje kubisesa haje umupolisi w'umukenyezi w'umutanzaniya yari yambariye civile kandi we yaciye atubwira ati gende umupolisi ariko turahana imbibe hariho inshuti ziwacu ziba ngaha mu Burundi zomvuye kuraha nagira ndakubarira ivyo bintu mugize nta bwenge mwabishizemo wowe wumvise ikintu kiva amaraso kikajya ivyatsi kuba cosoba n'ingora ariko ntibamwumvirije nyene kubera ariko ararengana aca gumara mu nyuma hari feedback yabandanije kugo ruhombo ubwo ruhombo icakurikiye narasubiriye umupolisi umwe niwe nigeze kubibwira aca arambwira tumvize ndakubarire ntiwe ujya wewe uyo mugambi wawe nanje ndawumva mugabo ndawumvamwe amakenga none urukwavu rurasoba je nagira ndabe ko bosubira kuja kuzana ibindi hama basinze ndagusabire ndavyitike uvyinjirane basi mfume ndagushikana ahantu babipime turabe karivyo mugabo uzanye akagambi k'umukuru kwavu rusoba nanje ngiye mburaho mpera ndavuga ati none ndabigenza gute none nta bintu nta mafacture byari bifise kwa ko cyane ibintu wari wigeranije mu bisanzwe hari ibintu bigoye kugira facture jewe mu Bugande aho narindi turafise inshuti nivyo nikorera iyo facture naca ndayisabana nuvuga warabi ni ibintu wari waregeranije urazana ndahingura ndazana ati nkubitira amagunira nuvuga nta niteko ryari ari ryo kubanza basi kubishira ahantu babanze bagire amankete amategeko yoyo nubu naho wo kwaha ivyatsi ukabijabukana igihugu barabanza bakabifata bagapima ivyo vyatsi bakara impamvu bitwaye ayo yo yarahari ariko natangaye impamvu uwo munsi bahisemwe kubisesa atani ico bambajije nta naho vyigeze bigera basingure krame kugira ngo ushobore kuba woshumbushwa yarigeze kuba kumushikiranganje ajeje ugwaruka yari yaje kugira ikiganiro inama avuga ingene ugwaruka gwo kwiteza imbere bona rushigikira mu ntara ya Muyinga muri agenda ndaza kuraba ayo matariki asho mushikiranganje bamwita ndega bashamwita Emmanuel yari yatwara ugwaruka baheruka kumukura mu bisanzwe naranagenda avuga ati nyakubahwe jewe naho muri ko muravuga ko mugira mushigikire ugwaruka hari ibintu ntabona neza jewe maze kugirwa nabi incuro zibiri nizaniye udusazi umukongomana tumpaye ngo nje kutworora sinaturenganye hajya mu gatumba utwo twaciye tuhapfira ndazanye amasobe y'inkwavu n'ibintu mvanga kugira ngo nze nikora utuntu nutayikobero nyakubaho barabisheshe genda mutubarize nyimba iryo terambere tuzorikora turiko turakora ibintu vyo ngaha mu Burundi gusa canka abafise ubumenyi bazokura ibintu hanze y'igihugu bakabikoresha ngaha ivyo bintu ko leta nebe vyaraciyeko nawe nyene ndaza hari yobona ikiganiro yonyibuka kuko na nimero yiwe ndacayifise nubwo yahindiriwe amabanga yego
ubwo ruhombo rwagusigiye iki mu mutima benshi nkaho baca babivamo direct baca bavuga ati vyanu sakazi ariko umaze kubona ko ibintu ukoze nivyo ntibiriko biratahurwa n'abantu ariko urabitahura ntivyaguciye intege wacu ubandanya gute nkeneye ko iyo party ya Jamar mu entrepreneur dusa n'abayikrotira mu buryo bwo kumva iyo motivation canke aho wakuye inguvu ari umujene twari kumwe ryarambwira ati aba tipe ariko bagira mariage ngo mwino misi ninge n'ibitoro byabuze amahera yabuze ngo sinzi ibintu banwa nawe rero umuntu ashobora kuhomba 35 miliyoni akarana kabandanya umugambi sinzi ibintu wanwa ico gihe support ntibari bwazikure oya ntizari bwanaze bumvise ko umenga naho izo 35 byaciye bigenda gute like niki ikintu cyakonspiye kubandanya umugambi ntivyigeze bihereraho nagira ndabwiye ko nizo izo zindi 40 miliyoni zari zisigaye nazo zahombeye 80 miliyoni zose ziraguruka ndazibona uko icyatumye jewe ntacika intege mu kuguma nkora ibi narazungurutse igihugu cy'u Burundi sanga nta muhinga numwe ariko arahingira ibintu bivuye mu nkwavu nawe ndigera mbona mbere n'ubu naho no mubona ngira ngo noca ndamwigera kugira ngo peut-être ari byo ntashoboye ndamwigire ko canke duhuze ubumenyi tugira ico duhaye igihugu ndavuga ati nuwa yanguranye nayo mubwiye tujya nahombye agatabagare kamwe karenze arambye ati no uko suguhomba abo batwara igihugu no munsi baragwanye nayo mahoro wari kura uvuga wahombeyemwe ntayo bufise harabacitse amaguru harabagize iki aramakaroro k'abantu babaye mu nzu zabaguye ku rugamba zabamugariye ku rugamba bariko baragwanira umuntu atari satari nyina nawe rero nturahomba bandanyigeye ndavuga ati kubw'inguvu ziwe no kubwo mbona igihugu cyose ni bake bariko barahingura ibi bintu reka mbandanye nivyo ntivyigeze binca intege ndabandanya ndakora ubu ndamaze gusohora dukeya haro n'umutegetsi umuheruka kuza kungendera Imana umuhezagire cyane nivyo nari kuduga ko baheruka kunomamanga amashashe y'ubuvugizi bw'umukuru w'igihugu jo kwa yaraze kutugendera aho dukorera n'umworozi ayoroye kuko nacenge ndafata ico gihe umukuru w'igihugu yaranyumvise rimwe acampa umuntu akora mu mirimo iwe bako rero bamaze kunsesera ibindi bintu ubugira gatatu hanyuma ntana mbuhamagara mbona aranyishuye ndambye ati twe dusanze dukora ibintu bavuga ati ivyo bintu naho bakabimeneye bagira iki genda ndaguhaye uyu muntu murakorana akora mu mirimo wanje genda mugire experience kubitego nawe ntazompa rapport hamanzo menya kivyo uri kurakora imeze gute meze neza hanyuma duhura n'undi mworozi nawe nyina asanzwe azoroye bizomfasita kuronka ya masobe y'inkwavu kuko nibaza yuko mu Burundi atayahari nari ndakuja kuyazana mu Buganda ho twari tuzororeye nca ndamubona ca tuja hamwe nabwo ati weza niki nanje nzaniki hama dukore ibi uyu nawe genda testing hari yarabi ariko naho numva hi utacitse intege hari ahantu je ndakuzi wacitse intege uranirukangura bivamwe twinjiye mu gisata ca cinema Jamar barakumenye nk'umukinyi wa film sinzi ko natwibutsa sinzi ko bikenewe canke wavuyeyo mudashwanye zimwe muzo wakinye mu kugira bumve ko ari wowe bya vrai hamacu mbwira impamvu naho wirukanze wari wazitanguye ryari ugera kwivamo ryari cyane uburacabirimwo naho iyo part atari rimwe cyane bisanzwe jewe navutse niyumvamwe impano zibiri kumva ko ntegerezwa guhingura ikintu kivuye ibikorwa mvabwenge bw'iwanje inca nsanga filme yari indimwe kuva kera hariho n'abantu muri commentaire za kubantu ubona umuderangere uko no mwishure vraiment abigisha banyigisha harageze igihe bavuga ati tubwize ukuri barakuroze urakomeye canke warigeze guhura n'ikindi kintu mu buzima kubera ko narasetsa abanyeshure cyane bakaryoherwa vraiment muri filme umunsi niruka twari tuvuye mw'iki gikorwa nyene cy'amaganga y'inkwavu rebo nari ndimwe lo patro naramubwiye ati burya rero naho jewe ntonda gake kandi muranshira kubisiba ivyo mba ndimwe ibi nibi kandi iyi groupe yacu yonkurikira twobikorana ari bibiri ndabimusigura umugambi arawumva ahejeje kuwumva giza ati naho atamafaranga menshi mfise twowufinansa tugakora nambye ati hakene utuntu tugura akuma gatoya ntiduce duhera kuri vyinshi mugabo reka mbanze nkore utwintoke dukeya tubanze tugire abantu dugize témoignage muri abadukina na film harimwe abafisa abavyeyi babo barima natwe ubwacu turarima tubanze tugende turabe mu banze mubone karivyo ico gihe
nabo nyene ubwabo ntibabitahuye ariko babitahujwe nuko harimwo umukobwa umwe ava mu Rumonge bamwita Clara yavuze ati ni mu mpeje ntware muhira mama rima itomati n'ivyamwa burya mu Rumonge biriyo kuvuze ko babishira ku micungwe itomate turabe namuhaye iritiro imwe niwe nyina we yaciye atwandikira muri group abavye ntibari bamenyere kwandika muri group aratubwira ati nukuri ko Imana vya bintu vyanye sagashikuzo je mfise umurima w'itomate vyaciye bigenda neza gusumba ya miti nahora nkoresha ico gihe uwo mupatro yaciye avuga ati kubw'ivyo rero nibihereraho tora amakamera n'abajournaliste mugende mu mubaze uyo muntu arariha amafaranga rufura rw'abantu baraja kugira interview ko umuntu yakoresheje uwo muri uwo mwavumwe muri mabitomate niyo video nimwayishaka ndaza kuyibahira cyariyo avuga uko yabibonye ico gihe ndaha uyundi muhungu mugenzi twa Olivier ni mubona mu Cibitoke nawe aragenda arabikoresha ro patron cavuga ati sha vya bintu biri seriye nivyo dukora iki tuvange imitahe aho dushaka kumva impamvu wirukanze uva muri filime hamace twinjiramwo neza arabishiramwo aranyereka ka ari seriye ashaka kubishiramwo umutaha gushika yaharungika se base wabo na bene wabo baraza turagiriranira inama y'ingene twovanga entrepreneuria yo rebo y'amafilme n'ukuntu iyo rebo y'amafilme nyene ari izokwitirwa ariyo ikora ibiki ivyo bintu ibi bintu irihinguriro y'ugihingurira umwavu n'imiti y'ibiterwa kandi yari seriye cyane haciye iminsi ico twapfuye ikintu kimwe we nimba yarabigize mu guhuruduka nimba asubiye kwiyumvira inyuma yumva yuko ibi bintu vyanje no bishira kuri muri societe yiwe isanzwe ikora ibintu vy'amafilme na journalisme kuko arafisa ikinyamakuru bikitwa ivyiwe mu nyuma arumva neza yuko bitokunda ko mpava nemera ko nkora nk'umukozi wiwe ku bintu jewe mpingura arabitahura yuko dutegerezwa kubigira iki kubisangira nico gihe turanabivuga nako kuri telefone ko yibera muri Canada nambye ati renda kwerekeye ibi biraba mw'abapatro bangahe babiri jewe kugira ngere ngaha hari mitahe yakoze uko ari abantu nabanje guha inkwavu ndabubakira mu mahera yaje kugira ngo ndabe yuko nzoza ndaronka amasobe y'inkwavu bitangwe ntarinze kuja hanze ibi byose kugira ngo bigeze ngaha vyara harimo 12 miliyo zakoze wabuzana 12 miliyo nanje nzana uyu mutahe wa 12 miliyo nyene tuje kuandikisha muri societe ko dufise imitahe ingana hanyuma dukore gutyo biranka ko muhuza wewe avuga ati no bikorere kwiryo zina rya rebo yanje muri industry genda bifinance toa uzotezwa kubiki umukozi cyambwa ati muzehete reka ngume muri rebo yawe kwa kundi nyine vyahora bimetse ibi vyanje navyo uzovyimenyera ntibikunda kuko reka rimvasha mwivyo bintu wakoze vya 12 miliyo mu nkwavu urukwavu tuzi mu Burundi ko tarenza amafaranga amajana 8 igihumbi inkwavu za 12 miliyo finama zirasumba abanyagihugu nabwo ati genda buke nimba utazi inzu y'inkwavu gira utega amasobe y'inkwavu ingene yubakwa abamaze kuzorora mutubwire muri commentaire uraza kubibona urukwavu gira ngo ugubakire rutwari amafaranga menshi ku nyubako ibindi birorosha okay muri sansere twinjira cyane tunyarutsa muri mode ya cinema isinema y'u Burundi kugeza no munsi tuza kwivuga ko umwanya mutozoro umwanya wo kuvyagura bifise ishusho iyahe twakuze tubona cinema z'abakanumba z'abanyarwanda zo hanze izo hanze zo sinzi ko muzopfa muzitwaye isoko zimwe bitagasobanuye ariko kubwawe ubona evolution ya cinema y'abarundi zimeze gute tuzicompare n'umuziki w'u Burundi nababwiye ico mvugira ngaha kimeze nabi hagira uzokizira yego je umpamagaye nditaba sinaborewe sindiko ndarota ndakomeye abakinyi b'amafilime yo mu Burundi abaririmbye y'amafilime yo mu Burundi reka kwirwa muri turitsi imitsi yo mu mutwe reka kwirwa muri yeneneka ngo muzotera imbere buciye muri filime we ko wakuze wumva uyu mugabo bita Munyari
haciye imyaka ingaho mwumva muri ninde big time kuva kera cyane ko wapfuye wumva Adrienne bamwita Adrienne umwe yitahiye isigaro kwa sinibuka izina giwe Nahimana Adrienne we ntiwakuze umwumva wewe waruzi yuko Adrienne imyaka akoze kuri RTNB akorera ninde tugiye kuraba uko abandi hanze agize akaririmbo kamwe agashaka kuri YouTube kamuhera waruzi ko Adrienne yari kugwara ingwara kurigero rwaho barinda kumutoreza imfasha adafise BJ we sinibaza ko mwumva ko Kireko yatanguye gukina kera gereranya duhe amahigwe y'umuririmbyi Petetre sinzi ko muvyemera ko ndamuvuga ngaha nta kibazo yabaye atanguye kuririmba hirya yejo reka tuvuge Davido atanguye kuririmba ryari vuba cyane ahinyuma gato ntaheruka kwigurira indege gereranya imyaka Kireko akoze n'imyaka ya Davido ninde amaze kugura indege nyinshi ibihugu n'abantu turahagaruka ku bihugu naho rero nshaka tugerura akabona uhamvugiye nibampamagara nawe uzojama igihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bwo gutuma tumanako amakuru nibubeho buzi yuko butegezwa kudusatirira kuko arantu twe tutogera ko ari wowe ujeje gutuma tumanako amakuru n'imbuga nkoranyambaga mbega muzi kuzoza muradufata twagize amakosa ku mbuga nkoranyambaga mutoja kuturonderera amasoko aduhemba ku ma YouTube n'ama Facebook n'ama Instagram nkuko ibindi bihugu bibigenza haro n'ikindi kintu utararenga kure ibi bintu vy'ama publicité Jeanne Mare mu kubona nivyo bitanguye kuza ama tuca mu gisagara dusanga ama pancarte yadandaza y'abantu bakora amavuta ibiki hariko abazungu abantu tutanazi kandi usama amazina ngahazwi mu gihugu ico rero nico ndiko ndabwira bokora izo publicité jewe na hari umuntu umwe vraiment n'ubuduheno muhagashimwe nkasanga mfise igihumbi mu mfuko arico nari kurari noca ndakimuha umushikiranganje w'umutekano urabona cortege natanguye kubona irarira umukuru w'igihugu kuva muri 2005 wo twatoye narabona inkoho zitandukanye iyo no munsi yoyo inkoho mpuza makungi nivuga ati iyi ni shasha vrai bisigura ko umushikiranganje w'umutekano yari innové ari documenta caronovera ibikoresho none ubundi bushikiranganje nk'uburimyi n'ubworozi ko butavuga ati natwe yebwe tugira turomezuvere insuka nshasha ihushanye niyo muri 2005 nta mamashini hajya bahora bazana sinumva mbe ni makamba none zirihe turazibona yes uyu mushikiranganje wo gutumana kamakuru niki niki nta gishasha udukorera tumvirize natwe YouTube izoduhemba nk'abandi tureke kuja turavumba ngo nyungurura ka YouTube ngo hiyuri ngo ngo twirigwe turaye ngo abantu bo muri Kenya ngo abanyarwanda abandi bateye imbere kubera bakoze igikorwa cyabo kikaja kuri YouTube ajya amavyuzi bakayaharuramwe amahera mugabo mu Burundi ndidupfe kubeshanya ariho amaze guhembwa na YouTube yayuguruje hanyera mu Burundi ntibibaho kuri ibyo vya 257 ntibibaho nawe kuko sinzi ko aya masezerano nabaho rero wowe uri umukinyi wa filme ni wo kwirata ngo je ngo ndagiye ngo twigiranire amazi wo bishobora projet RCC igihugu ntiriwe ndavuga ukabona umukomedie waho apana bro apana umukinyi wa filme umukomedie asanze nguwo aguze imodoka ngira ingana V8 yarayiguze nanje naramubona nguwo presence inzu etage yise batane miliyoni nshasha mu gisagara cyo kumugwa mukuru w'iwabo bukeye uramuhurije ko ego bukeye ukumva basinya amasezerano ngo yo kwamama yo kugira ibintu nkuko irimo amavarere y'amamiliyoni mu Burundi vyankira nta mwana uzi wo mu gihugu kibanye cyo muri South Africa aheruka kwamamara ku rugero rwaho ba Diamond nabandi bamama amafaranga menshi ni Dubai akagenda umuganda wo hirya yejo mubona rero mbarira gereranya ujya mwana na Big Fizzo gereranya ujya mwana na Satbi na babera ndo turi muri cinema cyane bafanira Vine banuraske gereranya abantu bose bagakinye filme bibaze kubagezaho burya twogenda tukaraba Aberindo wayi tutavuze kajya kana ko gafisa amahera reka tumugeranye narango tenge nye yego tenge arayafisa ajya amahera bo guhamagara vyankirahe aho vyankira rero YouTube yiwacu nitwe tuyiraba gusa natwebwe tuyiraba nahidushikana n'amasezerano dufitiraniye n'ugo Rwanda rwakoze nde YouTube niyo duhemba rero naho bijabuka bigiye kuko icambere umenye uburundi nico kimwe n'igihugu cy'u Rwanda dufise ururimi nitwe turuzi twenyine uriko bitahu natwebwe abarundi turacanganyana ingene tuvangatiranyana ni gute uri namuruga kina ibintu vy'ikirundi ugaca uvuga ururimi mva makungu twaho twobiraba twisunziki
en plus dos umuntu w'umurundi agira kine film akavuga ati je ngira nkini vy'uburundi abarundi baryoherwa bazomumarira iki abarundi ku kilometero buguruje email kugira ngo umuntu ago subscribe na jeme urazi kateza kuba afise email yuguruye yego ku kilometero aho ubaye ni bangahe bafise email yuguruye bashobora guha like kuri ntuze kuri YouTube kabugira akamaro ni bake cyane mugabo aho hantu taraja abarundi baza ko mino misi bariko barijukira ibyo gukoranya byo gukoresha ama YouTube turi mu nzira no je morambona kuzindi mbuga duhuriyeko ari za zibinyamakuru byo muri Tanzania n'ahandi iyo ubonye muri commentaire abantu ba dropping idarapo ry'uburundi nabo bari benshi the best nakubariye hariho ikintu abarundi tuguma twigira kidashoboka ukwiyemera kubitari ivyo nk'ubu tuvuze ati tugira tumanike aka video kari mu rurimi abanyafrika bose bahurizaho atumwe wese mu gihugu arimwo tugize ihiganwa ry'ibihugu turabe abaza kuba benshi uburundi wabusanga kuri 20% byogorana muri ico gisata ca sinema re nk'uwa kibaye Fizo akarorero Fizo iyo ari mu Faransa ntamaze igihe yikorera agakomedi mu Kirundi vyumvikana kariko yigisha ikirundi umuzungu navyo maze igihe TikTok ziwego wamuzibona n'abarundi bangahe kugira ngo turabe igitigiri nyamwishi kari c'abarundi gendo re video za Fizo gendo zirabe nuzoca umbwira ati burya mu Burundi kuhakirira kuri kubera dukina ama filme kubera ibiki bizokunda mwijambo rimwe abantu bakina ama filme tunabishireka akaburungu kugira ngo turangize twanze gukora umwana utari muto abantu bakina ama filme mu Burundi babihebe mwijambo rimwe abantu bakina ama filme mu Burundi ntibabihebe nibagende babwire umushikiranganje ajejwe ituma tumanako ry'amakuru abarundi twaramaze kwerekana yuko hari ivyo dushoboye genda duhigirira isoko ureke kumutuvuga ngo twihangira imirimo kandi dufise aho tugarukira twotuma wewe turindiriye wewe utari kurajayo ni kuvuga ngo aya entreprise aza mu Burundi bayahimirize ashire imitahe mu muntu mu Barundi je narabaye kuba numvise ko hari uruganda ngaha mu Burundi gweza guha imiliyoni amajana 9 umuntu avuye mu Faransa atari no mu Burundi bien sûr byarabaye none mwebwe ko muri kwashagura ngo turaririmba turakina amafilme bakwankiriki Sadwico gihe ngo bamuhaye zingahe ngo arataruka avuga sasa rero nukubera iki bari abantu mu kuguha isoko baraba ka YouTube kiwawe naki karabwa n'abarundi bakaraba Instagram akaraba iki ahubwo reka tuzana umuntu azorabwa n'isi yose bazopartajanya kwisi yose bo bakorera ku mbuga bikunda ko zishwara hose n'abantu bagiraniye n'amasezerano yaba abantu baremye uyu murima wa YouTube na Instagram bijya byose bakabihanahana bigakora ariko ntambu kubona Burundi bugeze ko muri ivyo byose dutera turangiza bon aho tugeze basi ntihasumbejo bo aho tugeze kuba honyene turonka aho tuvugira ijambo twiteze ngo ngiye kabazoryumviriza nukuri ko Imana niyo n'intambwe idasanzwe ni nko kuvima kamba ugiye mu Kirundo ati nawe ntungeze ingotsi ndiko ndegeretse tugeze ahantu nyene aho kwitera intege turiko turaza uno munsi uraza ubwa mbere je ncumva ko uvugiye ku radio nkumva no mu radio nkuko navuga ati uyu nawe ni cyamamara nagize antya uruguruza uvuye mu cyaro mu gihugu hagati ugiye kuri province ukabona umuntu afite aga televiziyo teho umuntu mbonye muri televiziyo ye imbere ya kamera te ibintu biriko biraza rero nibarekere kubihagarika kuko ugwaruka gw'iki gihe ntibatubeshere ngo nta nguvu dufise ngo nidukora ahubwo hari ivyo dukora bihuranye n'igihe tugezemwo bisaba gukwegwa ukuboko n'abaturi imbere. Merci beaucoup, hari byo tugeze ko kandi ugira dutera indi ntambwe ya avance c'imbere turasabwa gukwega ukuboko n'abaturi imbere cyane cyane abaturongoye. Reka dushimire cyane umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi nyene cubahiro kuko ariko arashira inguvu cyane mu byo gushigikira ugwaruka ntibyari bimenyerewe. Jewe Hakizimana Blaise numva umukuru w'igihugu ariko avuga izina rya mutima mu kanwa kiwe gutya hari abantu batwenza tugereke ko gutanga ubutumire mukuru w'igihugu yatumiye ngo abantu bamunawada bakina ubugenegene ba Bifes bandi akageraho gwaruka ni champion de la jeunesse nkuko bimuri nkuko ariyo titre afise muri Afrika. Reka tumushimire cyane, nibaza ko nabandi bashikiranganje bariko barabona iyo ngendo buryo gwaruka na maraso ni nguvu z'igihugu. Reka tubashimire kukuntu mwatwitavye tuvuganye
ibitari bike ariko nibaza ko nundi musi tugukeneye cyane cyane abantu bacu nibakurekera amati muramugarukana uzotwitaba wirukanga. Murakoze cyane, murakoze kumpa umwanya kugira ngo ushikirize icyumviro canje. Nizeye yuko n'umunsi mwampamagaye nkomeye mpema sindi kigabo. Hama ikindi naco abantu bacu hari byinshi twari kuvuga tutavuze mwebwe muba muri ko muravyumva nkaho uri kurakina umupira mu kibuga burya umuntu ari hanze ni wabona amakosa ni wabona ingene umuntu yari gucenga niho wari kubona ngo mukinyataka y'ubuje umupira ari guca ngahati vo mwebwe nimwe mubibona ivyo bintu bishire muri commentaire turazikunda cyane mushire muri commentaire mutubwire ati hamwari kugira kurenza kiki hamwari kubikora uko kugira ngo mu kindi gano tuzobikosore bimeze neza na cyane cyane yuko twebwe iyo tuba turiko turavuga hari ivyo tuba twibagiye bivanye n'ingene tuba turiko turakora ku mwanya nawe rero urashobora kuvuga ati bon ibi imenga vyari kugenda uku ukatubarira hama nubwo nyene ivyuzi ziwanyu zizogira ico tumariye mu myaka iza genda ugashize ko ntaco bitwara yego n'uyu yarangije akaja Jose Pasi karako yatiye canke yaguze yarapfuye kukagura avuga ati reka mfe mpombere abandi bahombeye bizogira uko bitwaye mu muha intege akore nimba nawe ufise icyo umushikiriza umwandikire tisha naje uburyo urangendera je hari ibintu bitameze neza nabonye afise amaguru atari magufi kandi atari maremare nta aragwara azogushikira kandi nababwire yuko twebwe abantu dukoresha ibiganiro nta muntu turihisha ku kiganiro ufite cyo ukora ufite cyo marira abandi bantu akamo kuvuga gutera akamo bigere kure murakoze cyane ndabashimiye yari televiziyo yanyu Akamo TV jewe nyita Blaze cyangwa the best tuzobe dusubira mu bindi biganiro bikurikira ciao ciao murakoze cyane.